usomye muri kicete cya mbere yandikiye Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 6 n'umunani haravuga ngo ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuva mwinyungu nyinshi koko kuko ataco twazanye mwisi kandi ataco tuzoyivanamwo. Umurongo w'umunani uvuga ngo ariko iyo dufise ivyo kurya n'ivyo twambara biba bitubumvye. Paulo wewe abwira Timoteyo yamubwira ngo ubutunzi nyakuri dukwiye kwifuza dukwiye kuririra nukubumbwa n'ivyo dufise kandi acaravuga ngo dufise ivyo kurya tukagira ivyo kwambara ivyo biba bitubumvye. Nivyo hari umuntu nyene ntabura ivyo akenera bindi naho woba hari ivyo ufise ariko birashoboka yuko ivyo ukenera ubisaba Imana mu bwitonzi n'umutekano ntangere utidodomvye kandi Imana ikabizana ikabiguha. Rero nituba abantu twidodomba turemerewe gusaba ivyo dukeneye birenga ku vyo twambara birenga ku vyo dufungura ariko tukabisaba tutariko turidodomba. Paulo arongera arahanura aba bantu b'i Filipi mu gice cya 2 umurongo wa 14 n'uwa 15 arababwira ngo mukore vyose atakwidodomba ataguharira kugira ngo nimugire umugayo canka karohe muba bana b'Imana batagira gasembwa. Burya iyi mwemu yo kwidodomba ituma umuntu abaho afise umugayo iratuzana kumugayo iratuzana kwa gasembwa ugasanga umuntu naho omengo arubashwe arafise agasembwa kukagenda yidodomba ugasanga ugasanga umuntu naho umenga arubaha Imana ariko kubera afise imwemu yo kwidodomba bikamuzanako agasembwa. Nituberera abarundi bidodomba ngo tugendana umugayo ngo tugendana agasembwa tugendana karohe biragahera ivyo ntibikatubeko. Bibiliya ivuze ngo tube abana b'Imana batagira agasembwa tuba abarundi batagira agasembwa kandi nitwiyambura kwidodomba nta kabuza tuzobaho tutagira agasembwa.